Kaze mwese bakunzi b'ikiganiro akabanga mu muryango ni kiganiro mumaze kuba mumenyera gicijya nino ibigiye bitandukanye bibera mu ngo eka no mu kibano cacu. Uyo munsi turaza kuba tuganira ku kiyago kibereye hagati y'abubakanye eka mbere n'ingene bo vyifatamwo kuri ibi na biriya. Turaza mbere no kurabira hamwe zimwe mu ngaruka nziza canke mbi zishobora kuba zihaba mu gihe habaye canke hakabura ico kiyago kugira ngo dushobore kuba tumenya ibitari bike kuri kino kiyago. Twashimye kwifashisha umupfasoni Christine Ntahe benshi muzi ku kazina ka Mama Dimanche sijyambere aje muri kino kiganiro n'ibiganiro bindi tumaze gukorana. Muratubwira ko byabashimishije, twizere yuko nico no munsi mbere kiza kuba kibashimisha. Christine Ntahe tubaha ikaze kandi mu kiganiro akabanga mu muryango. Murakoze, mwaramutse neza, mwaramutse mwese muriko muradukurikirana, ndagukengurukiye ko wasubiye kuntumira. Ego murakoze, muri nararibonye mumaze imyaka n'iyindi muri mu rugo, mbega murakunze kuba muvugamo urugo rurakomezwa n'ikiyago, mbega ico kiyago coba kimeze gute? Abubatse boganira kuki, hari ivyo kuvuga hari ivyo kutavuga? Urakoze, urumva yuko jewe nama mvuga ko simvuga ngo abubatse, simvuga abubatse, nama mvuga abubakanye kuko narababwiye yuko kandi twese turazi ko umuntu ataja kubaka aja kubakana n'ubundi. Urumva rero mu gihe mubakanye n'ubundi murubakana muri byose, mutegezwa kuyaga byose, nta kintu na kimwe abubakanye bategerezwa guhishanya. Muti boyaga iki? Bayaga vyose vy'ubuzima bwabo, vy'urugo rwabo, icoteza imbere urwo rugo, bakayaga ku ndero y'abana, bakayaga mbere no ku ntege nke umwe wese abafise kugira ngo uwundi ashobore kumuramira. Ego ubuze ko boyaga byose kumbure umuntu ashobora kuba yibaza ati nk'ubuheruka mwaratubwiye muti nukumenya uwo mubana ukamenya ibyo muyagira. Waranaduhaye akarorero mbere kanaryoshe ko wavuze ati twebwe iwacu mukuragura bari bimanika hejuru acaja kubivuga. Mbega ibiyago mwe nibyo biba bikenewe canke hariho ibiyago twavuga yuko ari nkenegwa? Ntaco vyica kuba yarabimuyagiye ntivyari bibi, mugabo icabaye kibi nuko yaciye asubira kubibwira abandi. Mugabo bundi kuba yaramuyagiye ivyo ntaco vyari kuba bitwaye, ikibi nuko uwo yaciye aja kubivuga. Nico gituma rero mvuga nti burya nta kintu ushobora kwisiga. Hariho abavuga, reka tubasi dufata akarorero. Urabona ko abantu benshi babayeho mu mahera bafata bakorera leta canke bikorera utwabo, ukaje usanga hariho ukuntu umwe n'uwundi avuga ati sinomubwira vyose, reka ndamubwira ya AES ndamubwire yose. Mugabo rero ukutamubwira yose niko bica binagorana kuko uzoza kumusaba ibintu kandi uzi ko atamahera afise. Urumva rero yuko ivyo nariko ndavuga vy'iterambere ry'urugo, iterambere ry'urugo rishoboka iyo hari ikiyago cubaka, ikiyago kidasambura, ikiyago wisanzuye ukumva kuri kumwe n'umuntu mubana, utari kumwe n'umuntu w'umuhita uvuga ngo hari ivyo nzomubarira hari ivyo ntazomubarira. Oya, iterambere tuvuge basi nk'akarorero. Hariho nk'umuntu nk'aba bashobora kuba bifise akubaka inzu, tuvuga kubaka nk'inzu ruguru, ntabwire ububakanye, ntabwire umupfasoni wiwe, akaza kuvyumva yaraheze. None wewe wumva wo kwiyumva gute? Canke basi n'uwo mupfasoni nawe nyene akubaka inzu kiwawe, umugabo akazobimenya ari uko yaheze, wewe wumva uwo bishikeye kumva gute? Canke wewe ukagura umuduga ukazubona ngo uwo muduga uraje ati nuwandi ngo ni kwanje none agutse ntiyabikubariye ntimwabiyaza. None wewe wumva muba mwubakanye gute? Muba mwubatse iki? Ni hahandi haca hava ibintu byo kwidodomba, ibintu byo kubona yuko byo kwinubana hariho ikintu
ariko araguhisha. Basi tuvuge na ruguru, dufate ruguru abantu babayeho mu burimyi cyahe mu bworozi, ukazubona senaka canke na rugo afashe wa mwimbu aragiye arashoye arigura ibintu ubundi ati namaki ngo nivyo naguze none ngo sije nabikoreye. Urumva tuba twifuza ingo zitekanye, tuba twifuza ingo hariho ikiyago. Urumva n'ibintu bica bigorana cyo ukaza wumva ngo umwana amaze imisatsi aja ku ishuri naramusibije kugira ngo amfashe utwo mu rugo. Ubundi ntavyo yarazi. Urumva canke ukaza wumva ngo umwana naramuhindura ishuri, naramukuye hariya namuhinduriye handi timwabiyazi. N'ibintu mwebwe mwibaza yuko bishobora kuba ari bito mugabo wo bishikiye arabona ko ari ibintu bikomeye cyane. Ndakubwire ko hariho n'umuntu ashobora akagwara akaja ku miti ntabwire wo bubakanye. Byarashitse sida igitangura. Ego. Hariho abantu bafata imiti mu mpisho. Abo bubakanye bakaza kuyibona mu nyuma batigeze bababwira yuko bagwaye sida. Uho sida urumva n'ibintu imiti yarabonetse, ndibaza nta muntu yoba akibinyegeza uwo bubakanye. Ariko n'ibintu bibabaje cane gose bigushikiye wewe, bigushikiye urumva yuko ari ibintu bibabaje. Urumva aba bana bubakanye bayaga vyose, iterambere ry'urugo, indero y'abana. Nakubwiye yuko niyo ufise intege nke urambwira uti rero jewe burya genda umuntu ashavura cane akantu gato kose karanshavuza abimenyerega azoja arasuka mu mabisi. Canka ati jewe gome turavuga gusenga mugaje hajya mfise intege nke cane zo gusenga. Burya bimenye arakuyenga ati ingo dusenge. Urashobora kuronka akanya ukaza tugasenga, urashobora kuronka akanya ukaza tukajana mu masengesho. Gutyo abantu babana nuko ntibategerezwa kubana nk'abanyamahanga. Narakubwiye yuko hariho n'abantu babana bakavyuka badahanye na bwakeye. Umwe akagenda ukamenga ni inka ziturutse ziva mu ruhongore canke n'impene. Umwe aragiye undi aragiye ku mugoroba umuntu agata nta namwiriwe. Eka nukunegura gusa ibintu ntibimeze neza. Ubuzima ni butoyi nukubworosha ego cane ukabworosha uri kumwe ugatangurira hajyo baye kuko niho uburi uratera n'intege n'abana bababona mbere nabo mu kibano bajya abantu bari n'urugo rwiza, bari n'urugo rurimo ikiyago, bari mu rugo rurimo abantu bukuri buzuye ubuntu. Ego urakoze Christine Ntahe. Turumva yuko ikiyago no cyane gishikana kwiterambere ry'urugo ari ciza imbere yuko umwe mu bubakanye agira icakoze akaganira na mugenzi we. Ariko watubwiye uti nk'akarorero umwe arubatse inzu canke undi araguza imodoka, mbega ivyo bigize atabwiye mugenzi we ko twumva umenga byari bije guteza imbere urugo. Umuntu yubatse inzu birashobora guhungabanya urugo. Yego cyane utamubariye. None nagira byari bibi cyane yaba yaratwaye ubwo bundi burya akabukoresha ibindi bitabereye atacubuzanamo nk'inyungu y'umuryango. Urumva ubwa mbere bwo gacatangura kubona ko hariho ibintu byo kwinobana kubaka ntivyari bibi. None wewe byo mugendera gutatabwiye umukenyezi we canka atabwiye umunega wiwe ati ewe burya uburyo ngubu nabukuye aha jewe ndafise umugambi ndashaka unyunganire no bigenza nunshaka kubakira inzu ruguru aho tuzohora dushikira. Nshaka kubaka inzu jewe aho mvuka nanje abana bacu bazohore baronka aho bashike. None ivyo vyomugora gute? Kubera iki umuntu yogenda imisi yose agenda umuntu nta ivyo ni ibintu bitumvikana. Ariko sinibaza ko bishika ninkakarona natanze gutyo
ntabonzi babigize mugabo ndibaza yuko hamwe vyoshika none wewe mumenyesha makuru bazi iki kibazo ego wampamagaye kugira ngo tuyage ndakigusubize ko nawe wo kuyumva gute wewe mbega urubatse wo kuyumva gute mu gihe wosanga umukenyezi wawe yarubatse inzu ruguru atavyo yakubari canga ha mu gisagara atanekime yakubari bagaca bakubarira abagenzi bawe bati ireka ijya n'inzu y'umukenyezi wawe ireka ujya n'umuduga w'umukenyezi wawe wowe kuyumva gute urumva yuko usanga ari ibintu urumva biragoye nico gituma twategerezwa kugerageza kandi byose tukabisaba Imana erega urugo rwose rutari mu Imana ntiruba rurugo urugo bantu umwe wese akora ivy'undi vyiwe bategerezwa kuja hamwe kandi bagasengeranira bagasengera urugo rwabo kugira ngo baje inama erega umwe yifashije mu kirundi bavuga ngo umwe yifasha gusara ntiyifasha gusaba ahari kiyago naho haba Imana ahari inama haba ingingo byose bikagenda bitekanye ivyo guhishanya ivyo erega hari ico utazi ega naho wowe wakoze ikosa warikoze woba warimukoreye urabimubwira uturambabarira canke ufise ingorane ku kazi canke ufise ingorane mu mashirahamwe canke ufise ingorane n'uwo ari we wese ntubibika ngo uvyibikemwo erega uwo nyene ni wagufasha ingene vyogenda none wumva ubi bavuga mu kirundi ngo wisha ubwari nyina ntiyarama wisha ubwari ubakanye nawe nyene ntiyarama oya ego urakoze cyane umupfasoni Christine Ntahe tubibutse yuko turi mu kiganiro akabanga mu muryango aho turiko turaganira kuri ku kijanye n'ikiyago hagati yabubatse mbega yabubakanye no mutumire yatuburije kuja turavuga abubatse mbega Christine kugira ngo umuntu arinde akora ikintu wanagomba ugasanga ni iterambere ry'umuryango ariko atakibwiye mugenzi we byoba bikunze kuva kuki jewe sinobimenya ico bivako kumburagira ati ndacu bise ndamubarira hariho abantu erega vyose ndakubwira ikintu kimwe ngira ngo tuzobivugana hanyuma vyose bivana n'ingene wakuze aho ingene wakuze hajya ku muzi w'iziko ingene wakuze hariho ikiyago hajya ku muzi w'iziko none we warakuze tuzobivugana hanyuma ariko reka ndabice ku mayanga none we warakuze ugakurira mu rugo ata wabonye abavyeyi bawe batayaga uzogira uzokubaka ushinga urwawe kuko kumbure imyaka irashitse utegezwa kurongorwa aho urafise amahera cyane ntuyafise mugabo uraze mu kirundi bagira bati umwana akuze arasohoka mugabo ivyo bintu byo kuyaga vyiko ntavyo wabonye ntavyo wigeze ubona none uzobitangura gute burya rero nawe abyisangamwe atavyazi kenshi avyisangamwe atavyazi caga cagira ati je umugore wanje ndo umugabo mu rugo nzikira ivyo shaka sintegezwa kumubarira vyose canke umugore nawe nyene naho nyene tuzobibona neza igituma abiramutse abigize gutyo nawe nyene tuzorabaho ingene azoba yarakuze biva kuri vyinshi ariko ngaha ndibaza neza ko tutoheza ngo tubivuge tutatanguye ivy'indero y'abana yego urakoze cyane tuhave tuja ku ntambwe igira kabiri mbega mu gihe ico kiyago kibuze n'izihe ngaruka zishobora gushika ubwa mbere duhere hagati yabo bubakanye imbere yuko kumbure duhava turaba n'ingaruka zishobora kuba ku bana babo kubaho mutayaga none wumva vyogenda gute urijigwa wamufise umutima utari mwiza ntumenye ivyiwe ntamenye ivyawe mubana nk'abanyamahanga ni hahandi usanga ufise n'agahinda mu mutima ngo hangujya ngo je mbona agenda nkabona garuka ivyiwe ntavyo nzi none uzomenya ivyande ko Imana yari yaramuguhaye mu bantu benshi Imana yaguhaye uwo none ubundi uzoyagira ninde
uzomukura he ko mbona uwo oye mwategeza kuyaga naho yo guhanura ijwi rikaja hejuru niwe ashaka ku rugo rugenda neza hari ugira ngo ninamubarira ngo n'induru atera induru kuko abashaka ibigenda neza ubundi azogira ati bagira bati usenya ugwiwe bamutiza umuhoro nico gituma ngira nti nguma mvuga nti ndabinginze ikiyago ntihagire ikintu na kimwe mutavugana none urabona umuntu araja mu rubanza abantu umuntu abazi ko afise urubanza bakabona wowe urambaye imvutano uragiye uri kurigira neza bamwe bigira neza bamwe bisiga utuntu na maki uroye none ninkenegwa kubikubarira ukazubona umwe aragiye uwundi aragiye none ugo rugo nuruhe ko hariho abantu imisi yose bicara ku mugoroba bati jewe iyo tari nk'urubanza basanzwe bazi rwatanzwe kera jewe jo nzojaha mvuye hanzojaha hamwe wiriguzi wundari hamwe atakibazo ushika ugira uti mbega hahandi waroye vyagenze neza undi ati happy nababuze canke vyagenze neza ukumva kuri kumwe n'umuntu mubana yumva ingene umerewe yumva ingene umerewe nawe ukumva uti aho ntahira ndabwira ndafise umugenzi ariho umugabo yigeze kugira ca gitabo bandika cyo guheza kaminuza memoire yego yavuze ati ama femme et ami wewe yarategereye yuko umukenyezi wiwe yego n'umukenyezi ni n'umugenzi umugenzi ubwira byose atana kimwe umuhisha yego cyane ntaco rero bategezo guhishanya naho wowe wagize ikosa canke byakugoye ahantu wiriwe ugashika ukabimubarira yego ega hariho ngo nabafata amadeni atabwiye ububakanye agafata ideni kandi rinini akarifata akubagwa akarifata nko ku kazi mu mabanki ho ndibaza ntibigikunda ko umuntu afata banki undi ataje kumusinyira kumushira ku igikoma mugabo hari ahantu batanga nk'amadeni twumbure mato ntavyo nzi mugabo uzo wisubiriza ntunamubarire kandi ntihagire nico mu nyuma bimenye agasanga nta nico ayo mahera yakoze mu rugo none ugo rugo twogwita gute oya surugo twifuriza abana bacu singo twifuriza abana bacu twifuza ko abana bacu bubakana kandi ingo zabo zikarama mugabo biratuva ko natwebwe biratuva ko cyane cyane abavyeyi tuzobiyaga hanyuma yego tugaruke ku ngaruka zishobora gushika mu gihe kino kiyago kitagenze neza hari nabo muri ko muraganira kubwira ati jewe uwo dukorana uwo tubakanye sinomubwira umushahara wanje jewe nije mfise amafaranga menshi mu rugo nije nshobora gusomesha abana mu mashure azimvye nta kamaro ko ndinda kubwira uwo tubana canke twubakanye ko umwana ngira ndamushire kuri iri shure jewe umupfasoni wanje nta kazi afise y'abarasyo y'aba minervare y'abana nije nimenya nta kamaro ko ndamuhanuza canke kiriya mbega muri ico gihe ivyo bitabaye nizihe ngaruka canke inkurikizi zishobora kuba kuri urwo rugo ngo sinomubwira ngo ayo mfise ngo kuko ngo ufise menshi nawe ataca afise ngo ntaca akora ahubwo nyine ayo menshi niyo womubarira hari naho usanga ari make yariyo yose ntayo womuhisha urayamubwira neza mukayanezeririrwamo mukamenya n'ingene muyakoresha ariko kandi jewe ico ntemerana gatoya urantunga sinemera abo bagabo canke uwo mugabo yovuga ko umugore wiwe ntacakora nta mashuri afise nta mahera afise ngo none ngo ntacakora biga uwo muvyeyi mbego ni inarugo mu rugo umukenyezi mu rugo uwofata bijya bintu vyose akora akorera umwana turabe kuva umwana amwingbungenga gushika avuke
amuguma umwanya wose ni nyina akamenya n'ico umwana ashaka kandi umwana atavuga ikintu cyose akabona mu rugo ingene uwo muvyeyi yitanga burya hariho amahera twoshobora kuvuga twoyaharura guta amahera y'umuvyeyi mama wawe reka tureke kubishira ku mukenyezi wari we wese umwe wese ariko aratwumviriza canke ariko arabona iki kiganiro arabe mama wiwe ntawenzi mama we yarize canke ntiyize arabe ingene ibikorwa mama yaranguye muri runo rugo muri rujya rugo umwe wese muri twebwe yavutsemo aca abona yuko aca avuga ati mama nta mashuri yari yarize none ntaco yakora mu ndabire ingene vyogenda oya hajya no kutabona abantu hari hababona ibintu mu mahera gusa mugabo ujya muvyeyi yakwibarutse ni yige canke abatize ahubwo amashuri yize arengana n'amakaminuza arenga kuko umuvyeyi nyina w'umuntu nta wovuga ngo jewe ngo mbiki nibiki ngo nta mashure ntavyo no mubari ivyo yagize nta daho twomuharurira tworengana n'amamiliyardi kwitanga kuyo mu rugo aho ni ku ruhande rw'umupfasoni ariko hari n'abapfasoni nabo nyene bagomba kubona abagabo babo uburyo atari kirenga kumbura aribo bafise uburyo bwinshi bivanye n'akazi bakora kavuga ati je umugabo wanje nivyo n'umugabo ati mugabo hari nk'ibintu ntashobora kumuhanuza bivanye nuko ari je ndumutwe w'urugo mu bijanye n'uburyo ego nivyo rega niko ndavuga umugabo ndiko ndavuga n'uwo mukenyezi abakenyezi bavyumvira gutyo sivyo ika nabo nyene sibo kuko bategerezwa kwerekana erega bica bivamwe n'agasuzuguro bivamwe n'agasuzuguro kubita mubwiye ngo ujya mugabo ngo afise amahera make none afise amahera make n'umugabo wawe kandi bamwemeye uzi ko afise ayo make naho yaba yamwemeye afise menshi haje ubuzima burahinduka ndakubwira ikintu kimwe ubuzima burahinduka uko buhindutse niko mwategezwa kugumana mwafatanye atamahera afise azotinda yaronga none atayafise ugaca utangura kumucura bufuni na buhoro ngo nije mfise menshi ngije ngiziki hazogira igihe kumbure gwabagabanuke nayo gwiwaduge hama cagira ati waramfashe nabi wangira ibi wambona ko none nanje none muce mubamo mu rugo kwihora kwihora none ntushobora kunezerwa ubwo buzima erega ubuzima buriho bwira tubunezerererwemo muri bike dufise canke muri vyinshi tubunezererwe mugabo nta kintu na kimwe gishobora kugutuma unezerwa atari ikihago ciza genda guha karorero nabwiwe n'abanyeshuri sinzi ko aho ngaha nabikubwiye abanyeshuri umudamu yahaye hani kera nta nuwonze umudamu yahaye lift abanyeshuri baja muri kaminuza arabatwara bashitse ahantu uwo mudamu arahagarara ahagaze arahagarara baterega madamu ntiturashika acamira gutya arababwira ngo mwabonye bajya abantu yego turababona yari umutama n'umutamakazi wiwe bicaye iruhande y'ibarabara bari biviriye aho muri rirare bariko basangira akabido umwanywa uwundanywa nta warazi ko ari amazi canke tuyoga hanyuma baca barafata umukate ivuka barayisatura aho wa mugore ariko araraba baca barahana rero umwe afata igipande uwundi ikindi bati madame rega ntiturashika ngo mwabonye bajya abantu ati twababonye none twababonye ati yaro ngo bobo baranezerewe ubwo buzima twategezwa kububamwo gutyo ntituronderere kure muri bike tubisangire byinshi tubisangire naye handi nta kanyamuneza kari inyuma y'urugo oya kandi kenshi ico kiyago kitabaho kiba kivuye ku kintu kiba kivuye ku mugore nabivuze ntugire ngo navuze abagabo gusa canke ku mugabo ego cane ego muravuze muti zimwe mu ngaruka zishobora gukurikira kutaganira neza harimo agasuzuguro
agiriye ayinga ku mutima aca atangura kubiyagira abandi ngo jewe naragowe ngo reka muhira ntimumbone uko je nta kiyago kiriho bivuge niko ariko arasambura ryabanga turiko turavuga ririko riravaho kandi ritategerezwa kugenda je ndagowe nana mugabo abagabo umenga ngo ntibakunda kuvuga sinzi nkabo je sindabizi baba kera ntibavuga mugabo umugabo muri kamere kiyo ntakunda kuvuga arinze avuga biba byagoranye bahora bavuga ngo amosozi y'umugabo atemba aja mu ariko naho nyine si byiza kuko yategezwa kurondera umugenzi w'ukuri akayimubarira canke uwo muntu umukozi w'Imana akayimubarira umukozi w'Imana iyo mvuze umukozi w'Imana nabo oye aho basengera hose n'abakozi b'Imana canke ntiyategezwa kubihora mugabo atanguye atakiyago kiriho mu rugo umwe acagenda je naragowe nagize ibintu kadusanga urugo rwanyu rwasambukiye hanze vyose biri hanze kuko nta kwifata kuba kuri nta kwihangana kuba kukiriho nta kunezerwa kuba kukiriho kandi umuryango urugo rwategezwa ku rugo ruhimbaye kandi abandi babonera mu cirori agasuzuguro kwihorahorana eka mbere no kubura umunezero kwararaza ni ingaruka zishobora kuba mu gihe kiyago kitagenze neza aho ni kububatse mbega kububakanye kubana hoho n'izihe ngaruka zishobora kuhaba ikiganiro c'abana nakwiye ko tuzogira hamwe mu vyifuza yego tuzokigira hanyuma ariko baramererwa nabi cyane kandi bikabakurikirana gushika bazokure naho nyene bazibyisangamo ego kumbure turiko turaja ku musozo wa kino kiganiro Christine Ntahe watuyagiye byinshi kubijanye n'ikiyago hagati yabubakanye mbega nizihe mpanuro kumbure woha bamaze kuba bashika mu ngo eka mbere no kugwaruka bakiri mu nzira yo kuja kubaka izabo je nama nababariye ndakunda hariho ahantu mpora ndemesha ibiganiro bene ibi ku bantu na cane cane bimirije kubakana ndiko ndababwira ikiyago cubaka gituma n'amatata atatuka gituma ingo zimera neza jewe nama nabasavye kuyaga mugabo bayage ukuri bavugana ukuri kuko abana bubu ababubakana kenshi ni ibintu byo bihutihuti umenga ni bishobisho ntegezwa kugira nk'abandi ntegezwa kubaka ntegezwa hariho mama ngo byo bavuga ngo amapredote ngubiki ukazusanga umuntu kwana akabaragize predote ukazusanga umenga ni ibintu by'ibirori gusa bave mu birori bamenye ko ari banga ribangirwa ingata ego kandi bamenye ko ingo zimeze neza ingo zubatswe igihugu kirubako kiba cubatswe twebwe rero ngahamagarira abavyeyi na cane cane kuba imboneza mu ndero y'ugwaruka na cane cane batanga akarero hajya muhira kujya abana tuzobivugana abana tubarondera ko ivyo tutabaha abavyeyi bagerageze batanga akarorero abana bakuri babona bati mama na papa baravugana naho umwe yoba yari yitavye Imana agira ati mugabo muhira hari hakanyamuneza suvuga ko abantu badashwana kanyamuneza suvuga ko abantu badashaburanira turabantu no mu bitabo vyeranda bavuga ko umuntu wa mutagatifu wa mbere acumurindwe ku munsi bwani kwa kubakana rero niho muca muza muraramiranira ukamuramira akakuramira kugira ngo ivyo oye tubishobore kuko turi bantege nke twese mugabo kandi nabo bana nabo nyene naho tutavyinjiyemo cane bakurikiza akarorero keza bo babona muhira ego tuzobiyaga hanyuma nimwaronka kanya ego cane ego izo ni ingaruka kandi bamenye gusenga basengera ingo zabo cane cane basengera ingo zabo basengera abana babo basengeranire ego wacishije muti hari ahantu musanzwe muremesha ibiganiro na cane cane hagati yabimirije kubaka ariko muri iyi minsi heze turakunze kubona ubugeni wanagomba buba bwimirije guca imbere y'amategeko
bugasiba ku mwanya wa nyuma mbega nka mwebwe muba musanzwe muri mufise ico gikorwa cyo kwigisha kenshi muri ko murumva biba bivuye kuki nkejo bundi twarumvise mu ntara ya Muramvya aho byashitse baravuga bati je nasanze uwo tugiye kubana atabikoresho byo mu nzu yaguze ahandi baravuga bati jewe hari ibyo nasanze kumbure twaragendanye turategura urubanza ariko ku mwanya wa nyuma sanze yuko mfise umwana canke ujye mugenzanje afise umwana atavyo twigeze yigeze ambarira mbega muri ico gihe mwebwe muba mwarabateguye muraheza mukiyumva gute ciwe nkabo ntabo ndumva iwanje byashitse kuko je ndababwira ko bategezo kuyaga none wewe ubifatiye hafi hariho n'uwaragiye ngo uwo munsi nyene yategezo kuja kugira ubugeni umukobwa ariko arategura mu nzu ahava agenda atusanga uruyoya ruryamye mu nzu muri salo aho uwo mukobwa ariko arategura hava uwo muhungu ntiyari yigeze amubwira ko afise umwana umukobwa ati namaki ureka ntacu nzokubarira umwana yaciye amwirukangana muri orphelinat ati mfatira ngira nje kugira ubugeni nzogaruka nzoca ndamutwara ruguru ivyo rero by'abagira bubakane ni birebire cane ni inyigisho zabo gusa ubu twavuze by'abamaze kujaha ari mu rugo ivyo bagira bubakane jewe mpurangira ni ibintu birebire ibyo kutavugana byose bica bigwa mu mazi kuko none wewe wokwanga umuntu ngo asaza atakintu kiri mu rugo babe ngo nta ntebe none twebwe abatwibarutse bari bafise amatebe n'amameza n'amadiva ariko kabubizi yuko ugiye ahatari none kukereka atabimubajije aba yarabimubaza erega n'icakiyago none muyaga vyose none umaruti none mu nzu hari iki mbega hari iki erega kandi ufise warabonye ko yanakoye kandi umwizeye afise intebe zibiri uramwongerereza imwe n'ingorane ziri ntihazoba ari inzu yawe none we wogenda ugaca usanga inzu nta kirimo bamwayazi iki niba abakobwa bagenda ku bantu agira ngo jewe ngo umugabo wanje n'umuyobozi n'umudirecteur kumbe ni wa muntu batuma n'umuplanto kuko yumvise ko akora hanaka ntiyamubajije kandi noneho ari umuplanto naho yo kugurira imodoka canke naho yo bakubura afise valeur yiwe kandi umuntu ntaja ku muntu kuko ari umudirecteur ko n'umudirecteur atinda akabuvamo je ndababwira nti n'umukunda uko ameze mugaba akwibarire ntavuge ngo ndi umu officier nawe ari umuntu wese kandi akubarira haba ugenda unaharabi ntihabe babahungu agira ati ko mpava ndamuronka uwo mukobwa tuzohava tubakana reka ntiri inzu mugenzi wanje nziza akamatira iyo nzu akamuzimaniramwe agafanta mu nyuma hageze umunsi wa nyuma ukubaka gaca mujana mu nzu ifise intu zimwe kuba mu nzu ifise icumba kimwe nta ngorane irimo ukunda umusanga yaruye hose iyo nta ngorane mugaba yaba yabikubariye naye handi ni bya bindi bica bitangura kumwinuba none ko yambeshe none wewe ubana n'umuntu wa munsi wa mbere uzi kwanye n'umubeshi biragoye nivyo urakoze cyane Christine Ntahe sinzi yuko kumbore hari akajambo ka nyuma wowe ufise ugenda ushikirije imbere yuko duhava dusozera kino kiganiro oya ngira ndagukengurukire hanyuma tuzobandanye tuyaga ariko kandi twibukanye ko ubuzima ni bwiza cyane ubakanye n'umuntu mukayaga mukuri mushonje mugasonza muronse mukaronka kandi mukagumaniriza ibanga ntimugende musamburana kuko musamburana aho uri kurisambura erega jewe namambwira abo bantu tuba turi kumwe nkababwira nti rero mwebwe umenye ushatse kuba umwami mu rugo ushatse kuba umwamikazi umugabo wawe umugira umwami naye ahandi umugize
mugabo ntimuntu murantunga tuzobwira intuzi uzoba umwamikazi umugize umwami uzoba umuyaya umugize umuboyi ego nukuvuga yuko abo nyene n'abantu mpagaciro cyane mugabo bivana mvuga nti urugo ruzoba uko ushatse ko ruba kuko ntawe uzoza kukubakira ava hanze oya ego urakoze cyane uti uzoba umwamikazi mu gihe umugabo wawe umugize umwami niryo jambo kumbure turangirije ko kino kiganiro umupfasoni Christine Ntahe ndagushimire cyane kubona witavye buno butumire nizere yuko no hanyuma nitwagukenera muzohava mu tugamburukira nkuko mwama murakoze cyane kubona wantumiye niteka kuri jewe kugira ngo shobore kuyaga nkagira ntikumbure rihobura n'umwe yumva ikintu cyo mufasha mu buzima kigafasha urugo rwiwe ego urakoze cyane twizere yuko ubukurikira tugire ko tuguha ubutumire tuzoganire ku kiyago hagati y'abavyeyi n'abana ego cyane murakoze muzombwira urakoze Jean Junior baragwandika niwe ariko aradufasha mu buhinga bw'ivyuma Alies Akimana yariko aratuma mu amasanamu abashikira ameze neza ahacu tubahe isango ku munsi wa kane nkaho twatanguriye naho ubutaha Kazoza FM be your own boss.